tuguvu nifitiye je ndiyizi rero uwo muhungu wumva Chris sindakwere sinzi ko urabona ivyabaye yarampakije vraiment nari mpfuye naruhukiye mu bitaro kwa Juma rero vraiment muhungu umva ntanankore ko bana shaka umutima ugende umve ngaho impaye uruhusha yuko ntegeza kuva ngaho umutima utuje cyo ndikubwira nuko wegamye umugabo akomeye nta kindi oya icyomba barakumbatse wegamye umugabo akomeye Clementine naye naramudraze shaka kambera umukunzi ariko arambwira ati nzoguha inyishu pansiyanta gatoya. Ikibazo ca mbere abantu bose bibaza none munsi na je nibaza mbega wampoye iki namwe abakunzi bacu rero tufashanye tuje muri commentaire jewe no munsi kiganiro kigiyeko nzaguma ndaba commentaire ndabico muvuga ko mukavuga ati nabambwe urumva ni nabambwe nyago mukavuga ati no turi ku isi twese turakosa tumubabarire cyane tuja tumubabarira none gashamwe mubabariye je none kakubera iki ariko ikindi kibazo Chris dusubiremo gato yabiga ibintu byabaye kujya kunwa ntaye mu mazi wari wavyiteguriye wari yumviriye yuko dufata ujya muntu yandovye kandi sindanamushimira kubera ko sindamubona ahubwo mva ndamura ko ari ngaha ujya muntu yandovye iyumvire ko atarahari atanundi muntu yarahari mbega nindi yari kunkiza mu rujya mwana STV every story matters. STV fans bonjour bon après-midi bonsoir nkuko mubizi je anje ndabakunda ndumusore wanyu abasha gukora byinshi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza nkuko mubizi rero ije urumva ko riri hasi kurusha nkuko vyanahora je niyo nkivyuka ariko kandi mvyuwe na Chris mwese muramuzi vyabaye byose nitwo bisubiramo nkuko mubizi rero yaraje kunsaba tubonane biranka bon je naratinye muri Mark sinari bwana bivuge ko ariko muri Mark je tout simplement naratinye none umwanya ndacatinya ariko kuva kijya gihe yagumya nsaba kuri telefone ko tubonana rimwe rimwe yarampamagara sindamuronda ariko ndiyumvira yuko ariko arandondera nkaba ntazi nica ndonderera kandi nisunze n'impanuro z'abafana z'abakunzi mwebwe mu nkunda mwebwe mu nshigikira murampanura ati uko biri kose nta wanka atarumva reka nzomwumvirize ndumvira impanuro zanyu no munsi rero natanze akajyo ko gushobora kubona nawe tubashe kuvugana ariko yansavye aho ndamusanga kuri Piscine Paulina Chamvuga ati mbega umuhungu ntagomba nkorere vya bindi nyene nako ndavuga ati uko biri kose nta kidashoboka reka nanje nkenyure rero jewe ntaranibagira ubuzima bwanje uno munsi sina Chris mu bubaza hari umuho muza kububaza ni kuvuga ico nza kuba ntimurinde no kuvuga Chris iki oya uyu muntu ari ku ruhande ava ngaha vyiyemeje ko atacomba ngaruka nkomeye niko kazi uno munsi afise inguvu zose afise amaze no gukoresha araza kuziteranya ngaruke nkomeye mu gihe tutaramenya ivyo Christian ndonderera then Chris ashobora kuba yahinduye ingeso cankwe ki ariko gashobora kuba kandi ari kwakunda nyene ariko ntazi yuko namaze gutangurira n'ikiganiro ariko kandi ntazi yuko ndabigenza gute azi yuko duhurirayo gusa rero je mfise umuntu ku ruhande kandi abumvishe gato ivyo twavuganye na Chris mukaya nambwiye ko mpava njayo rero ikintu gihari ico nza kubasaba mwebwe mu nkunda mwebwe mudushikikira muri vyose nuko muza kugira ama commentaire menshi cyane cyane kuduhanura mutwereka uko ibintu byacu na Chris uko murazi ingene byatanguye naho bigeze uko bikwiye kugenda nuko tukwiye kuvyitwaramo batanguye uku uramaze bon so kweki ngumana ku telefone andi ne witabijama kandi ndiko ndashaka ko tubona tuvugane bizabaye byarabaye ifoko tuvyibagira kandi urabiza abantu babagabo ntabwo bahereza ibintu ku mu rusaku ifoko bicarana bakavugana bakaganira ntabwo ibintu by'isako nko kujya kwa abantu menga ntabwo ngi bafise jera cenda mwishuro bo Chris wo shaka ko tuborana gute mbarira hama umuntu acarabaze tuborane duhurire kugira ngo tuyage basi bon ko nabonye ukunda guteramira muri Paulina bon sinditeguye nta kibazo no kivyo mfise vyose Jamaze kungira kuri Paulina nahise njugumira gatoya canja kuyikora kundusha ubushobozi mane ndamuramutse musaza vipi fresh meze neza gado muhungu nta tuguvu nifitiye je ndiyizi rero
uwo muhungu wumva Chris sindakwere sinzi ko urabona ivyabaye yarampakije vraiment nari mpfuye naruhukiye mu bitaro kwa Juma rero vraiment muhungu umva ntanankore ko bana shaka umutima ugende umve ngaho impaye uruhusha yuko ntegeza kuva ngaho umutima utuje cyo ndikubwira nuko wegamye umugabo akomeye nta kindi oya icyomba barakumbatsa wegamye umugabo akomeye sigura yuko ngaruka nkomeye nkuko bisanzwe nta kiri dusigaje ni kugirane amaso yawe kuri twebwe amatwi ya kuvyo tuvuga hanyuma turafasha inzira twe turagiye nibaze ko je namwe kandi dusubira guhurira hehe kuri Paulina piscine kiranzira piscine isa neza ku bantu bari Bujumbura mu gisagara hagati mu gisagara Bujumbura tuza guhuza baragenda kuhateramira hari ibintu bisa neza hasa neza amazi aryoshe abatana imiti myinshi afise kameme rero nkuko mubizi mutuza kuza murahapitira hariho na gym ivyo byose ni ibintu kwinonore kubasha kunonora imitsi kugabanuka no kugirana byose birahari rero kugira ngo ngende neza reka nabasigira akantu musigara muraraba kugira ngo duhurire kuri mugasenya aha turi mu kinama tugiye mu gasenyi bye bye gumana natwe twagiye bakunzi ba TV rero nkuko mubona twashitse nkuko twagiye tuyabwira ishicaro cacu hariho Chris ashobora kuba atabizi ingene vyatambye ariko mwe murabizi nabazoyibonera ku rubuga ntaco ko bimeze rero je nasabwe umwanya kuva kera ariko ndabona yuko ataco ndi canke ataco combuza kutavugana nawe bivanye n'ubundi buryo ariko kumvo zo kwikingira no gukingira ubuzima bwacu rimwe na rimwe cyangwa se twongerezwe inguvu mu buzima bwacu kuko tutabwikundiye nta numwe azodukundira ndabanza nkashimira cyane abantu muri rya periode badusengeye baratwitaho abarize kubera twebwe ibibazo twari turimo vraiment mwarakoze cyane umutima wanyu twarawubonye kandi turazi ko icyo mudukundira turakizi tuzobananya kugikora kugira mu gikunda kugira ngo tubashe kubaryohera namwe rero ndibaza vraiment murabona ko ataguka kaza ubuzima bwanje buri maboko y'umuntu ndamwizeye ariko turaza kwishimira ikiyago cyose tuza kugira nawe tukagusaba ukabona ikiganiro cyose uze kuba wa mbere kumva ko wogira icyo uterereye ubicishije muri commentaire gira commentaire cyane cyane mu kutwereka uko ibintu bimeze asa Chris umeze neza ariko Ameze neza cyane jewe meze neza ariko nitavye ubutumire nkakwibutsa yuko naheruka ngaho kuri Paulina umunsi uhakwa kunyije andi uvuze Clementine ari nguriya Clementine nta ubona yambaye muzere zakweri andi andi zakweri andi yo arafinda gowe ndako ingo we umumetre na jari hehe yo uramwishe we no nk'ubuyotwa ngo nanje sinzi no koga yo ndago mane yanje we mana mfata we duzu kugura ariko Chris urabona ibintu ukoze vraiment sorry ariko ndaza kugira utubazo dutatu cyangwa tune nza kubaza jewe ku ruhande rwanje jewe rero ubwa mbere ya byose nkenera kumenya icyatumye umpamagara cyangwa icyatumye usaba ko twicarana no munsi nibihe byabitumye hama inyuma ndaza kubaza ibyo bibazo byanje bitatu cyangwa bine cyangwa bitanu hanyuma bimpera inyishu biraza kumfasha cyane biraza no gufasha abakunzi banje n'abakunzi ba STV urahawe ikaze rero umbwire neza na neza ko bimeze ya nkuko biri mu buzima busanzwe urabizi bitandukanye n'inshuti kandi ya hafi ntabwo umva amahoro mu mutima icyatumye ndaguhamagara urabizi turabagenzi ntabwo nishimiye ibyabaye nubwo byashitse nyene tu naguhamagaye kugira ngo tuyage basubire ngo ndagusaba ikigongo ya nibaza yuko inyuma yuko tubivuga ko gato ikibazo ca mbere abantu bose bibaza none munsi na je nibaza mbega wampoye iki nkuko biri
urabizi mu buzima nta muntu umwe yigira yishimira kuba wenyene dufite imitima ikunda kandi bibaye ngombwa bikunze bya nyabyo urakunda ugasanga uriko witwara ukutajanye nko mwabibonye ndibaza Clementine nabonye musanzwe muri n'abagenzi cyane uko ntabiziga ndibuka ndagusezera ndiko nategura voyage kuja muri Nairobi Clementine naye naramudraze shaka kambera umukunzi ariko arambwira ati nzoguye inyishu patiente gatoyi niho cyegeye ukanaguhamagaye nkamukwereka hama ndafata voyage ndagenda ariko ndi hali yanangura kubona ibintu ku marezo social mbona muri kumwe mbona muri love nyene ya hatari nanje nk'umuntu akunda nyene sinavyakira bien nyene mugani nibaza ko ari ibintu bisanzwe nyene tabwo ari ivyo vyanyavyo maze kugaruka nsanga ahubwo mwarabikomeje nyene n'ubo wabungiye munsi nagwa nabasanze nga muri kumwe sasanga muri kumwe kandi cyangwa gona gashavu bijya bica biraba ariko ntabwo ari wo mutima wanje nyene kubona byarabaye kujya nagashavu ko rukundo razi ko rukundo rutwara ku muntu atabameze je kuko mu kiyago gito twagize yarambwiye yuko mutari bwayaga ibintu byinshi wamudraze kwa banga kwishura ngo nzokubwira ariko ngo ntivyagumye mu mutwe wiwe kandi ntiyarazi ko vyo babirebire kujya kose nivyo vy'ukuri nta hantu hamwe mwari bwagire na Clementine atari uwo munsi wo kumudraga gusa kubisanzwe bivanye n'ukuntu umuntu aba yaga n'umuntu urashobora kubibwira ko ibintu bizofata inzira nziza bivanye nuko twayaga rero nko mu misi mike dushobora kuba twayazi nabona ko ibintu bizofata inzira nziza ariko cyo ndatangazwa n'ukuntu njya munsi bijya biba atigeza nanyita ngo namvugisha ariko ku rundi ruhande hari abantu bibaza ko hari ikindi kintu dupfa nyuma ya bijya bintu mbega icyo kintu cyo bagihari kugira ngo tubaho umuco oya vraiment nta kintu nakimwe cyari je dufana en fait nagomba gusaba kwanza abafana bahumure cyane sivyo jewe umuntu mwinshi ndiko nategura ngo ndi gutegura dusubire muri rwa rukundo twari dufitanye kera je nawe ahubwo bibaye ngombwa runaduge gusumba ko Imana nimba yarakinze ujya munsi ntagire igifa kubera shetani ugwe mu mazi Imana irahabira kurokora je nibaza ko kwambere ubwo banza gushimira Imana ko yarakorokoye kubera nayo nkona gashavu mu mwanya mutoyi ariko Imana irakugarura icyatumye rero ndakurondera nategura ko kizobananya mu buzima bundi shaka tusubire tube inshuti binakomeye gusumba gushura umwanya we na Clementine hari ubucuti mufitaniye uva kije gihe nibaza ko atabirenze ntabwo nongera kumvugisha kandi bivanye ngira n'ivyabaye nyene nshobora kuba navyitwayemo nabi ndamuvugisha ntamvugisha no kuvuga ngo nabanje kumwihorera nyene kugira ngo ndabe nawe ko ishavu ryohera je kubganye ndumva ko kuiteka ry'abafana banje no kucubahiro ndabaha n'urukundo nzi bampa ko ndarubona kandi ndagubaha ndumva umengo nibo ahanini wosaba ikigongwe kurusha je bakubabariye nanje nzoba ndakubabariye I'm fine for me jewe biba biheze ikigongwe no bandagitanze kuko ndatahura ukababaro bagize amakenga bibaza yuko no bancikanye canke kuba nkikomeye nabo amasengesho yabarimwo nibaza ko je ico ndagusaba ni kimwe usabira ikigongo abavyeyi banje ko abavyeyi banje barabishizemo inzigo barababara barashaka no kukurondera bakwitwarira bagatsino tubitware buhoro barababaye uko biri kose musaba ikigongwe abakunzi banje usaba ikigongwe n'abarundi bose muri rusange kuko nibo bakubabariye jewe nzobanera muri jewe kuko ndazi ko bo bakibabaye gushuno munsi icuvuze kirumvikana cyane kandi ajya nibaza ko ikibi no kugwa ntuvyuke nkuko biri je ndashaka abavyeyi bande abo bari hose bambabarire ntabwo ari zo naye nagambiriye majambo make mumbabarire kandi cyane naswe kubaye ku umwana wanyu ariko ntabwo ari zo naye nateguwe cyangwa mubaze ko hari ibindi byari byetse inyuma nyene ndabasaba nyene mumbabarire mungira ikigongwe ndasaba kandi abafana bandi aho muri hose n'abarundi bose gusumba n'abagenzi banje nabo ndazi hari abashobora kuba barababajwe nuko navyitwayemo bakanyanka
ariko nabo ndabasabe gwa rukundo rwa rugarure ntabwo ariko meze mu buzima bwanje byaciye moto ndabasaba mumbabarire mwese tu. nibaza yuko nabi nari ndamuzi ko sinari bwamubona kujya je ntashwana niko nawe adashwana kandi je mu buzima busanzwe singendana n'abagenzi bashwana batukana oya nini sikomeze ngendana n'abantu mbanzi yuko ari abantu twohanurana tugafashanya mu buzima busanzwe kuba ntarinda bimuzi ko nico catumye no munsi shobora kwicarana nawe kugira ngo ndamwumvize ariko rero nkuko natanze akaryo ni mwebwe bo kumvugira ahubwo na commentaire ya mama wanje ndayishaka commentaire ya mama wanje ndayishaka nawe avuge yuko yamubabariye ariko ndizera ko mama wanje ko ari umuntu atanga imbabazi kujya zihaje umwana wiwe niko ashobora kuziha abandi namwe abakunzi bacu rero tufashanye tuje muri commentaire jewe no munsi kiganiro kigiye ko nzaguma ndaba commentaire ndabico muvuga ko mukavuga ati nabambwe urumva ni nabambwe nyako mukavuga ati no turi ku twese turakosa tumubabarire cyane tuja tumubabarira none gashamwe mumubabariye je none kakubera iki ariko ikindi kibazo Chris dusubiremo gato yabige ibintu byabaye kujya kuntu wantaye mu mazi bari wavyiteguriye no ni ibintu nyene byashise nyene sinzi nanje ko nabyisanze mwe mu nyuma nyene nanje ndiyumvira ndavuga ati kuki nabikoze uki byabaye nanje nabwo natawe uki urazi ko jewe ikintu cambabaje muri byose nikanguye kuko niriza imiyaga nararavye maze kurabuka nikanguye message ya mbere naronse niyo yambabaje cyane ngo ivyo bintu nibikino ndababara sana base nibikino umuntu nziko arumva nikanguye saa 10 mengo zijoro sanga ndi kwa muganga bati cyamura message ya mbere genera nyeretse ngo nibikino nibikino vraiment umuntu agomba apfe ama ngo nibikino uwo muntu sinamwishuye ndamwihorera tu kuko ntiyarazi ivyo ndimwo kandi ntiyarakeneye no kubimenyesha ndihorera aza kuba kumbura n'umufana wanje nzi ko ari umufana wanje nari kumubwiza kurati urambabaje agatuma asaba n'ikigongwe basi nkumva ko ndi buruzi ariko n'umuntu umunsi umwe nzoyumugira ariko kandi ukibikora wari yumviriye yuko dufata ujya muntu yandovye kandi sindanamushimira kuko sindamubona ahubwo mva ndamura ko ari ngaha ujya muntu yandovye iyumvire ko atarahari atanundi muntu yarahari mbega nindi yari kunkiza mu rujya mwana en fait no kuvuga ngo ukora takintu kimwe yumviri ntabwo nitaye ngo hari umurovyi cyangwa ngo hari iki kuko nivyo nakoze nta sivyo nari napanze navyo narinzi n'abantu bavuze ko bishobora kuba byari bikina nuko nkeka ko muri bo mu mitima yabo nta rukundo bashobora kuba bafise je rero nshobora kuba nagize urukundo rurenze nitaye ku rukundo gusumba ubwo nzidufitanye ndibaza kuno munsi uri gukora iki kugira ngo twigisha abandi bantu nimba carabaye kibe inyigisho ku bandi bantu uri gukora iki kugira ngo cawe niyihe manuro ohereza abandi bantu kugira ngo nibazo kwitware kujya kubera urukundo kuko no munsi turabizi cyane je maze kwibona henshi urukundo urutuma abantu bagomba kwiyahura abantu bagomba kugira iki basi tube akarorero keza tubera akarorero keza abantu no munsi uri kurasaba ikigongwe umuntu asaba ikigongwe atigeza kosa ariko ni vyiza ko umuntu atinya gukosa kugira ngo ntibizomutuma za arinda kwiruka inyuma y'umuntu amusaba ikigongwe abandi bantu ubahanura iki nka wewe bimaze kubako kandi abantu bose byabaye public abantu bose barabibona en fait cyo nobwira abantu kintu nyamukuru mu buzima na nize kuvaho ibyo bibereye nabonye ari kwihanganira ibibazo nico kintu cyambere nabonye kishoboka no kuvuga ngo ugize ikibazo ni wige kwifata ntushoke wihuta mu gufata ingingo kuko ushobora gufata ingingo wihuse ugasanga ukoze ibintu atari vyiza nko wabonye bijya byabaye no hanura abantu rero kutihutira gufata ingingo ushobora kwihuta basanga ubabaje no Burundi bwose gusumba kandi uri umuntu umwe kandi mutoya Chris ntankeka yuko kiyago cagenze neza ariko kandi kiza kugenda neza vy'ukuri abafana bacu ari bawe tweretse jewe nta byinshi mfise mvuga reka mfe gushima ndagushimire kuba wari ubandanyije wiyumvira yuko twicaranye hari icyo twoshikako ndizera ko bishoboka ko hari icyo tugiye gushikako ndizera yuko tugiye guhuza ndizera yuko abafana banje ari abana beza kujya bama bakomanta bavuga ati dushire gusenga imbere Imana niyo dusaba imbabazi iyo umuntu asavye rero imbabazi arababarirwa ndabasavye kwiteka ryanje mumfashe cyane
mumubabarire kugira ngo nanje ntezuke ndamubabarire bimaze kuba bizongyohera kandi bizongyohera subiye nanje no kuyaga nawe ariko kandi byose nzobikora ari mu mpaye uruhusha cyo kubganje ndagushimiye kuba washoye kumpamagara tukicara uko biri kose ni vyiza nimba ikiyago ca mbere cyarabaye kikaba nabi uno munsi kikaba kibaye neza nivyo gushima cyane ndagushimiye cyane Chris twizere yuko tugende kurindirira hamwe inyishu z'abafana bacu. Thank you nani ndabashimiye cyane. Merci beaucoup STV nshimire cyane bimwe umutima Tiger Bunduki nibaza yuko no mugenzi nkuko mumaze kuvuma no mu kiganiro tuzinanye igihe kinini kuba yashoboye kunyitaba by'ukuri jewe sinobesha na nigambere nkoranye no mu bouncer umuntu andindira umutekano hanini nkunze kwizera Imana kurusha ariko no munsi vyabaye ngombwa kugira ngo sintunuze kandi kaba ikiganiro canje kiba cagufashije ikintu gifate ugisharinge mu bandi wongere ugipartage neza ugihe abandi ubibutse yuko bashimye nabo bagire commentaire kandi nabo bashimye bagihe abandi. STV, every story matters.